Ejo yari umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'igisukari, diabète. Indwara idakira kandi ishobora kwica n'ingoga umuntu atayivuje. Kuva mu 2015 gushika mu 2022, abantu barenga 1330 barahitanywe n'indwara y'igisukari mu Burundi. Mu nkuru nyamukuru y'uno munsi twifuje kugaruka kuri iyo ndwara. Mwiriwe neza, ni David, nizere kumeze neza. Uyu munsi abagwayi b'indwara y'igisukari bararenga miliyoni 800 ku isi yose. Icegeranyo c'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu carigeze gutanga ibiharuro bijanye no kwipimisha iyo ndwara. Ngo mu 2021 abantu 15,551 bituye abaganga basanze bagwaye indwara y'igisukari. Muri uwo mwaka nyene abantu 161 bari bagwaye iyo ndwara barasezeye isi. Vyoba vyiza tumenye bimwe bimwe bijanye n'iyo ndwara. Abaganga bavuga ko umuntu agwara igisukari iyo isukari yabaye umurengera mu maraso. Ivyo bishika iyo agace k'umubiri bita indurwe kajejwe guhingura inkabuzo igabanya isukari mu maraso kagwaye hama ntigashobore gukora ikorwa cako neza. Hari ikigwa cakozwe cerekana ko kunywa inzoga z'umurengera bituma amagara y'umuntu ahononekarira. Iyo ndwara umuntu ashobora kandi kuyigwara bivuye ku itabi, kudakora ikarashishi, kunywa isukari nyinshi, gufungura nabi. Ngirategwa kandi no kuvyibuha birengeje canke bikava no ku muryango umuntu abavamo nkuko bivugwa na muganga François Ndikumwe nayo arongoye mu Burundi ishirahamwe ryitaho ibijanye no kurwanya indwara zidakira NCDA. Muca mwumva ko hari abantu benshi bashobora kwikeka ko bagendana iyo ndwara y'igisukari. Ikiba cihutirwa nuko boja kwa muganga kwipimisha, abayigwaye bakaronswa imiti vya binini canke urushinge. Naho biri uko diabète turashobora kuyikingira. Muti vyogenda gute? Umuntu yokora yakarashishi akagabanya isukari yihereza, abanywa itabi bakarihagarika, abanywa inzoga bakigerera. Ibindi vyokorwa ko bagufungura ivy'akamaro. Aho twovuga ibifungurwa birimwo imboga bakarenzako n'ivyamwa. Ku bamaze kugwara bakabifatana n'imiti. Abataragwara nabo bakaza barisuzumisha kenshi nkuko bivugwa na muganga François Ndikumwe nayo. Muti ibimenyetso vy'igisukari nibihe? Urwaye igisukari aranyoterwa cane, aguma ashaka kuja gusohora umwanda muto canke akaziba ntabakijayo kenshi. Arasonza gose, agira uburuhe bwinshi, akonda akanazungurikwa. Ikindi nuko hashobora no kuba n'izindi ngaruka. Iyo ndwara ishobora gutuma imitsi isoza amaraso iziba, umuntu akagwara uruhumyi. Arashobora no kugwara igitigu, agatimba ku buryo agumana ibinyanya. Abagabo barashobora gutakaza inguvu kugira barangure amabanga mpuzabitsina. Iyo ndwara kandi irasinzikaza amafyigo hamwe n'umutima w'uyigwaye. Uyigwaye aragira n'ibikomere vyizana bidakira ku maguru n'ibindi. Ivyo navyo vyavuzwe na muganga Patrice Barasukana hari mu kumunani 2022 igihe ishirahamwe rikurikirana ibijanye no kurwanya iyo ndwara ryariko riragiranira ikiganiro n'abamenyesha makuru ku bijanye n'ingene abantu bo kwikingira indwara y'igisukari. Namwe mwumva atari indwara yo guhagurukira? Tubwiye muri commentaire. Dutandukira inkuru ngufi. Ejo kuwa gatandatu itariki 16 Munyonyo 2024 abanyagabon bazozindukira mu matora yo kwemeza canke guhakana impinyanyuro y'ibwirizwa shingiro y'ico gihugu. Ivya kuriyo niwe yagenywe n'umuryango w'ibihugu vya Afrika yo hagati bazohagarikira amatora yo muri Gabon. Ikinyamakuru Le Monde kitubwira ko iyo mpinyanyuro iramutse yemejwe ibwirizwa shingiro rizoha akaryo umukuru w'igihugu w'iki gihe General Brice Oligui Nguema yashikiriye igihugu abanje guhirika ubutegetsi kuzoshobora kwitabira amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu 2025. Abanyororo barenga 5,000 bakoze ivyaha bito bito hamwe n'abarangije ica kane c'umunyororo wabo baronkejwe ikigongwe c'ikivunga n'umukuru w'igihugu. Ico gitigiri c'abanyororo bagiriwe ikigongwe bose hamwe mu mabohero y'igihugu c'u Burundi gituma 4 ku banyororo 10 bari bafunzwe mu Burundi barekurwa. Perezida Ivya ndayishimiye mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko ivyaha vy'ubwicanyi, guhungabanya umutekano w'igihugu, guhemukira igihugu n'ivyo gufata ku nguvu bitari mu bibabarikwa.
Muri rwa rukino Uburundi rwakinye n'igihugu ca Malawi nta gitsindo na kimwe cigeze kiboneka. Twibutse ko Malawi n'Uburundi vyamaze gusezererwa mu bihugu bizitabira kane 2025 naho vyotsinda izindi nkino zisigaye gukinwa. Nirwo rwari urukino rwa mbere rw'umumenyereza Patrick Sangwa aheruka gusubirira Etienne Ndayiragije. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira kuwa mbere.